muragenda hajya ku madandarizo y'igitoro cyaje, murabe ibihagirirwa, muzovaho mumenye uko isi imeze. Igitoro giherere kitari gihe, abatari bake bamaze kugitahiriza mu makaritiye, n'amabarabara yahora adacamwo imiduga, amaprobogisi yoyo arayaca agashikana igitoro iyo bashaka. Mu kanya gato akakubwira ngo cyaheze. Ababwirizwa guhagararira ubutungane ngaho ugasanga nibo bari mu badandaza icyo gitoro, bakingira ikibaba abo bagitahiriza iyo bashaka. Amayeri, ukuniganwa ngo bagwiza amaronko. Ngiyo isi tubako. Ukuri gutagatifuza ari nako Yezu yashingiye intahe gushika naho yitanga ku musaraba, gushize kubiri n'ibyo byose, gushingiye ku rukundo, mpuhwe n'ikigongwe, rukitwaza ubutungane n'amahoro. None rero nagira ndabatera kamo ngira nti nimuhitemwo kwegukira uko kuri, mureke kwegukira isi yatsinzwe na Yezu mu rupfu n'izuka ryiwe. Mwumvise Yohani Mweranda ingene atubwira, uwutsinda isi nuwemera ko Yezu ari umwana w'Imana. Sinkeka ko muvyemera, ubundi ntimwari kuza ngaha uyu munsi. Isi duhamagariwe gutsinda kubwa Yezu Kristo hamwe nawe no muri we nyene. Nimugire ngo n'uyu mubumbe tuzi uzunguruka mu kirere. Iyo si ibarizwa nyabuna mu mitima y'abantu, na twebwe turimwo, ibarizwa mu ngo, ibarizwa mu mibano no mu bihugu, harimwo n'Uburundi bwacu. Aho niho iyo si dutegerejwe gutsinda ibarizwa.